kiringo c'ukwezi hari imyiyamamazo y'amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Uwitoza yigenga Dieudonné Nahimana yagize ico ashikiriza ku vyerekeye iki kiringo c'imyiyamamazo mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2 Ruheshi 2025. Dieudonné Nahimana akavuga ko wewe yitoje nk'uwigenga kuko yumva afise ico yoterera nk'uzoba serukiye abamutoye kugira ngo afashe abamutoye gutorera hamwe umuti w'ibibazo bihanze abene gihugu, ngo ntibokwama bahanze amaso leta gusa ahubwo nabo bafise ico boterera mu iterambere ry'igihugu riva ku mwene gihugu wese mu gushira inguvu hamwe. Dieudonné Nahimana akavuga ko abantu bakwiye gutahura neza ko ivy'intwaro canke ivy'uburongozi bw'igihugu bitaraba imigwi kanaka ariko biraba umurundi n'umurundikazi wese, ngo abantu bakwiye gutahura neza ko kubw'impamvu z'amategeko badashobora kuja mu migambwe canke kubwo guhitamo batashoboye kuja mu migambwe, bumve ko nabo bafise uruhara kandi bafise ico boshobora guterera mu buzima bw'igihugu. Agashima ko mu gihe c'imyiyamamazo hari abarundi vyaboneka ko biyumva ko arabigenga kuko ngo wasanga aho bagiye baraca bariko bariyamamaza wasanga ibice 60 canke 70% ko bo barabigenga. Biboneka ko baronse akaryo ko gutahura ko bafise uruhara rwo kugira ico baterereye mu buzima bw'igihugu. Agahamagarira abazoba batowe guhindura inyifato ko boserukira vy'ukuri abazoba babatoye. Tubutse ko Dieudonné Nahimana yari yitoje nk'uwigenga mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu 2020, ubu naho akaba azitoza nk'uwigenga mu bashinga amateka, aho n'icivugo ciwe kivuga kiti Burundi haguruka ukayangane. Yabaye intsinzi ya mbere kubona yuko abigenga baharuwe cyo kimwe n'abandi ko bafise uruhara mu gushobora guterera mu bijanye n'iby'ubuzima bw'igihugu. Iyo tariki 9 niho umukuru w'igihugu yashize umukono ku itegeko ritanguza ku mugaragaro imyiyamamazo hagati y'abagiye guhiganwa. Iyo nayo ikaba yatunganijwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mbabarire gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu rero ico gikorwa turagisozera, mbega vyoba vyagenze gute? Ariko mu nkundira imbere yuko nja ngaho nababwira igituma nahisemo kwitoza. Ubwa mbere ko ari ugira ngo abantu batahure neza ko bijanye n'ivy'intwaro n'ivy'uburongozi bw'igihugu bitaraba imigwi kanaka nkuko nabivuze ari mu migambwe gusa, biraba umurundi kazi wese. Ko ari ugira ngo abantu kubw'impamvu z'amategeko badashobora kuja mu migambwe canke kubwo guhitamwo batashoboye kuja mu migambwe, bumve ko nabo bafise uruhara kandi cyo bashobora guterera mu buzima bw'igihugu. Rero naranezerewe muri iyi minsi y'imyamamazo kubona yuko hari abarundi benshi biyumva ko arabigenga. Mu gihe tuba dukora igikorwa c'imyamamazo, ikibazo ca mbere nabaza imbere yuko mfata ijambo ko ari ukubaza mu isinzi ry'abantu ry'abari imbere yacu ni bande biyumva yuko arabigenga. Henshi twagiye turaja wasanga 60-70% baduza amaboko bavuga ngo twebwe turabigenga. Bashobora kubira amasanamu twashize ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ukabona yuko baronsa akaryo gutahura ko nabo bafise uruhara kugira ico baterereye, kandi ko kenshi basanga bagoberewe guhitamwo abo migambwe kandi batahisemo kuja mu migambwe. Intumbero ya kabiri yatumye bagura kugira ngo ushobore kwitoza mu kibanza c'umushinga amateka yigenga nuko mu bikorwa vya misi yose nkora kuva mu myaka 30 iheze, cyane nkora no gwaruka mu bijanye no kuraba ingene kino gihugu gishobora gusunura ikava mu ngorane sanzu tubayemwo, usanga hanini ikibazo nyamukuru nuko iyo hageze mu bihe byo guhiganwa abantu batiyumvira neza mu Burundi kazi. Mwibuke neza ko ibijanye n'ivy'intwaro nkuko ibwirizwa shingiro bivuga bifise intumbero imwe nyamukuru kugira ngo umurundi n'umurundi kazi uwo ari we wese mu bwoko bwose avamwo, mu ntara yose avamwo, mu idini ryose arimwo, yaba ugendana ubumuga, yaba ubayeho ubuzima busanzwe, yuko ibikorwa vyose vya leta vyitwararika ineza yiwe kugira ngo ashobore kubaho neza. Rero tugiye kubiraba twasanze abantu kenshi baza guharanira ibanza mu byicaro vya politiki, iyo bamaze kuronka ivyo bibanza batagaruka kugira umwitwariko wo gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi kazi ku munsi.
aho twagiye turabaza mu myamamazo abashoboye kudukurikirana mwarabibonye, twarabajije nk'abantu bashoboye gutora abashinga amateka canke abahanuzi ba komine mwaka 2020, tukabaza tuti ni bande muri abo bagarutse kubaraba, ni bande muri abo bababajije ivyo muriko muracamwo ingene ivyo ari byo n'ingene bafasha kubitorera umuti, ni bande muri abo baje kugira ngo basigure ingorane ziko ziraba, kumbure z'intamba bizumvikana ziko ziraba mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'abarundi n'abarundikazi byashikiye leta, kugira ngo bashobore gusigurira abenegihugu bamenye yuko baza kwihangana naho bigoye. Ariko rero tubajije abantu basanga nko ku bantu 100 baba baratoye mwaka 2020, umwe canke babiri ari bakubwira bati narasuye kubona uwo natoye agaruka kuza kuvugana nanje.